Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho hari umuryango w'umusoda atabaza bakavuga ko uwabo yanyurujwe kandi akanyuruzwa ku karenganyo gakomeye cane. Hakaba hari amakuru ateye ubwoba kandi adahumuriza ari kuvugwa kuri uwo musoda wanyurujwe n'iperereza rya gisirikare, byose nyene bikomotse ku rwego rw'indongozi zo ku rwego rwo hejuru, aho abanyagihugu barengewe n'ibiriko birakorerwa abasoda b'abarundi muri ino minsi, mu gihe hamaze iminsi myinshi imyidogo y'abasoda bagaragaza akarenganyo bariko barakorerwa na Perezida Evariste Ndayishimiye wahisemo kubarungika muri Kongo gupfirayo mu gihe bazi neza ko ataco bariko barapfira. Byose nyine twabibateguriye turaza kubashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Turaza kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiziga bigumya bitorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho benshi babona ko umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi utifashe neza, ariko byose bigashirwa ku butegetsi bubi budashobora gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, aho kugira ngo batorere inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, ahubwo ubwicanyi bukagumya kwibonekeza, ariko bikaboneka ko nyine ari ubwicanyi baba bwagizemwo uruhara na zimwe mu ndongozi zo ku rwego rwo hejuru, kuko nta n'amatohoza akorwa kugira ngo hamenyekane ikiba cishe abo banyagihugu. Nabyo nyine twabibateguriye turaza kubibashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ariko aravugwa mu mugambwe seneri, umugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, nyuma yaho Maritini Niteretse avuze ko ibihano byahawe seneri bitarigera birangira, byahise bitera agashavu n'agahinda inyankamugayo aho ziri hose, ndetse n'uzirongoye umushingamateka agatorwasa. Hakaba hagiye gukurikiraho ikintu gikomeye cane, ubutegetsi bwa Gitega bushobora guhura n'ingorane zikomeye cane kubera amakosa bwakoze yo kurondera gusambura umugambwe seneri ku ngufu, mu gihe boneka neza ko bariko barabikora ku rwego rwo hejuru cane kandi bakaba batakinabihisha. Murabona nyine neza ko umugambwe ku butegetsi ari we ushaka gusambura umugambwe seneri, umugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe muri no minsi byari bimaze kuboneka neza ko umugambwe seneri wamaze kugira ingufu zihambaye cane, kandi akaba nawo mugambwe wari uriko urahurumbirwa n'abarundi batari bake babonaga ko ari wo nyine uzaza gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu c'u Burundi. Nabyo nyine twabibateguriye turabibashikiriza mwido nido ry'aya makuru. Wifuza kuzajya bama mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tudatevye rero amakuru yacu tatangurire kuri zino nkuru zirabana n'ibiziga bigumya bitorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibitera abanyagihugu agashavu bakavuga ko leta Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze igihugu c'u Burundi. Kayanza, umukenyezi w'imyaka ishika 60 yishwe acumiswe. Beatrice Butoyi w'imyaka 65 yarishwe acumiswe kuri uyu wa kane hafi isaha 1 z'ijoro. Uwo mukenyezi w'imyaka ishika 60 yaba ku mutumba Rwuya muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza, uburaruko bw'u Burundi. Imvo z'ubwo bwicanyi ntizirigera zimenyekana. Kuko amasoko yaho habereye iryo bara, uwo mukenyezi yatowe arambaraye imbere y'inzu yiwe. Yari afise ibikomere byinshi mu muhogo, yoba yaracumiswe imbugita. Ubwo bwicanyi bufitaniye isano n'amatati y'amatongo, niko umubanyi abibona. Mu ntwaro no mu gipolisi batomora ko imvo z'ubwo bwicanyi zitaramenyekana. Batatu mu bikekwa harimwo n'umugabo w'umuhisi barahagaritswe, bapfungiwe mu gasho ka komine Muhanga kugira ngo babazwe ku bijanye n'urwo rupfu rubabaje cane rwo mutamakazi yacumiswe ibyuma byinshi mu muhogo nyine bikarangira yitabye Imana.
Tuvuye ngaho amakuru yacu tabandanirize mu Rutegama aho umwe mu ndongozi za CFD yarishwe acumiswe. Ernest Niyongabo w'imyaka ishika 30 yarishwe asogowe kuri uyu wa kabiri ku mugoroba hafi isaha 3:30 z'ijoro. Ibara ryagwiriye ku mutumba Bubanda wa komine Rutegama yo mu ntara ya Muramvya hagati mu Burundi. Ayo makuru aremezwa na Mameti Nkurunzima mukuru w'umutumba wa Bubanda. Asigura ko ikiziga c'uwo yishwe cariko ibikomere byinshi ku mutwe. Ubwa Nkurunzimana we yishwe umunywanyi akaba n'indongozi y'umugambwe CFD yishwe ariko arataha ava mu kirabo. Icatumye yishwa ntikiramenyekana, ariko ideni ry'ibihumbi 8 umuhisi atari bwasubize ntaworishira kure kuko naryo ryabigiramwo uruhara rukomeye cane, ariko ibyo ntibihagije keretse binyegeje ibindi ku bwa Martin Nkurunzima. Musitanteri wa komine Rutegama amenyesha ko uwikekwa azwi ku izina rya Zaburoni Bahati yari yasangiye urukanywa n'uwo yishwe yahagaritswe kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Yaciye ajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rutagama ku mvo z'amatohoza y'igipolisi kugira ngo amenyekane niba ari we wakoze iryo bara rimeze gutyo. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Kirundo aho abantu batatu bagirizwa ubwicanyi baciriwe imyaka 20. Abantu batatu baciriwe umunyororo w'imyaka 20. Bawuciriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo buraruko bw'u Burundi bagirizwa ubwicanyi. Muri ico kibiriraho nyine sentare yarasomye ingingo yafashe ku rundi rubanza. Yaciriye gupfungwa imyaka 5 n'ibihadabu ry'ibihumbi 960 y'amarundi abantu batatu bavugwa mu busuma bw'ibifungurwa bigenewe abanyeshuri bo kw'ishuri shingiro rya Gitwenzi muri komine ya Ntega muri iyo ntara nyine. Kuwimana uheze mu rubanza rw'ikibiriraho imanza zibiri zo zarashashwe. Urwa mbere ni urw'abagabo batatu baciriwe gupfungwa imyaka 6. Abo bagirizwa kwica umugabo w'imyaka 56 kuwa 21 Munyonyo guheze. Uwo mugabo yicishijwe igipanga muri komine Bwambarangwe ku mutumba Mutarishwa muri iyo ntara ya Kirundo. Umwe mu bagirizwa yarejejwe. Haranabaye urubanza rw'abantu banyuruje ibifungurwa by'abanyeshuri bo kw'ishuri shingiro rya Gitwenzi. Sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo yahanishije umunyororo w'imyaka 5 n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 960 abo bantu batatu harimwo uwujejwe ububiko bw'ibifungurwa, umukuru wa komite ijejwe ibyo gufungurira abana ku ishuri kuri iryo shuri rya Gitwenzi muri komine Ntega n'umwigisha wo kuri iryo shuri. Abo bagabo batatu bagirijwe kwiba ibifungurwa bigenewe abanyeshuri. Abandi batatu bagirizwa muri urwo rubanza harimwo umuyobozi w'ishuri n'umukegezi w'umudandaza barejejwe. Ariko abantu bari ngaho baratangajwe n'urwo rubanza rwaciriwe uwo muyobozi. Ntibyumvikana kubona umuyobozi w'iryo shuri arekurwa akanezwa kandi yari yemereye ubwiwe ko yanyuruje akanagurisha ibifungurwa kugira ngo aronke amafaranga aha umuyobozi w'indero mu ntara Leokadiya Mukaporona kugira nyine ngo aronke amafaranga amuhereza, ariko sentare nyine yaramwejeje. Ibyahise byerekana nyine ko habayemwo igiturire gikomeye cane bisinzikaje nyine butungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye kuri ayo makuru tubandanirize amakuru yacu ku makuru arabana nyine n'abariko baranyuruzwa kandi bakanyuruzwa biteye ubwoba nta n'ico bakoze. Umuryango wa Kaporali Ndikuriyo Jean urihebuye cane. Uyu musirikare ntazwi irengero ryiwe kuva igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 11 2023. Abiwe bavuga ko Kaporali Ndikuriyo Jean yari yarungitswe kugwana muri Kongo muri Kivu y'ubumanuko aho igisoda c'u Burundi gihanganye na Red Tabara be na Feneri ya Nzabampema. Igihe akirangije Ndikuriyo Jean yaragarutse mu Burundi ashikira mu ikambi mu Cibitoke. Haciye indwi yarahawe uruhusha rwo kuja kuramutsa umuryango mu Rumonge. Aho mu Rumonge Kaporali Ndikuriyo Jean nta mahirwe yagize, yahavuye afatwa n'abakozi b'iperereza rya gisirikare kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 5 2023. Bamukuye aho bita ku Magara mu ntara ya Rumonge
bamukuye ngaho baja kumupfungira mu gasho ka polisi militeri i Bujumbura. Aho yarakubiswe bimwe biteye ubwoba ku buryo atari agishoboye kuvuga neza. Yaraborejwe igufa bidasanzwe. Abiwe yababwiye ko atigeze amenya ico azira. Kw'igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu 2023 Kaporali Ndikuriyo Jean yarasohoyewe agasho ka polisi militeri ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Aho hose yagumye avuga ko atazi ico ariko arazira. Igitangaje kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 11 2023 Kaporali Ndikuriyo Jean yarahamagawe n'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Colonel Serge Nibigira batazira Gikona aca aramusohora ibohero. Ntawuzi iyo Gikona yamujanye canke abo yamuhaye. Ico bikoze kuva ico gihe nta gakuru ka Kaporali Ndikuriyo karigera kaboneka. Umuryango wiwe ufise ubwoba ko yaba yarishwe nk'uko nyine bikunze kugendera abarundi batari bake basohorwa mu ibohero bakajyanwa kwicwa n'abakozi bo mu iperereza. Abiwe barafise amakenga. Wabo yaraborejwe igufa bidasanzwe ariko ntiyamenye ico azira. Yamaze amezi 6 mu Mpimba ataburanye, none abuzwe irengero atamenyeshejwe icaha yakoze. Amakuru ariko arashikira abaryango ntahumuriza. Biragaragara ko Colonel Serge Nibigira avuga iyo yashize Kaporali Ndikuriyo Jean mu maguru masha, kuko nyine birababaje kandi birateye ubwoba. Kaporali Ndikuriyo Jean yinjiye mu gisirikare c'u Burundi avuye muri Paripihutu Fenere, avuka ku mutumba wa Magara ya mbere muri komine Bugarama intara ya Rumonge. Ndikuriyo Jean yavutse mu mwaka w'1983. Arubatse urugo, ni umuvyeyi w'abana 4. Naho atahawe ipeti rijanye n'amashuri yiwe nk'uko byagendeye abahoze muri Feneri batari bake, Ndikuriyo Jean yize gushika mu mwaka wa 11 w'amashuri y'inderabigisha. Uwomenya ibyashikiriye Kaporali Ndikuriyo Jean yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95 kugira ngo abaryango biwe bamenye icyashikiye uwabo, mu gihe bafise amakuru adahumuriza ko uwabo yoba yarishwe n'iperereza rya gisirikare, mu by'ukuri akicwa atazi n'ico ariko arazira. Tuvuye ku nkuru nyine kuri iyo nkuru yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero iriko biribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, amakuru yacu tabandanirize ku makuru kariko babwiye ko tuza kubabwira ari kuvugwa mu mugambwe Seneri. Turabandanya ku nkuru y'umugambwe Seneri na leta y'u Burundi. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko atakiringo c'amezi 6 bwahaye umugambwe Seneri ku bijanye n'ingingo bwahufatiye. Martin Niteretso yabwiye Isanganiro ahubwo ko yababwiye ko bogenda bagashira hamwe ndetse ko nabo bari kubikora mu minsi 2 ikibazo cari kuba giheze. Yemeza ko yabikoze kugira akinge ntihagire amaraso ahava aseseka. Ashimangira ko n'ubu bagishira imbere umutekano imbere yo kwimera ko ibikorwa by'umugambwe Seneri bisubira gutangura. Umushikiranganji Niteretse abivuze inyuma yaho kuri uyu w'Imana umukuru w'umugambwe Seneri avuze ko igihano umugambwe wahawe carangiranye n'uwa mbere Kigarama nk'uko biri mu itegeko rigenga imigambwe. Aha umushikiranganji asigura ko hahagaritswe kuja kwegeranya abanyagihugu mu mitumba. Kubwiwe ntibigeze bahagarika ibikorwa byo kwitunganya kugira ikibazo gihere. Ku kibazo c'uko Agatorwasa yafatiye ku ngingo y'ibwirizwa ivuga ko umushikiranganji yari gutomora ikiringo ingingo yafashe izomara, yishura ati mu gusoma ibwirizwa ntisoma ingingo imwe, usoma ingingo zose kuko zigenda zuzuzanya. Uno munsi afashe iyi, hari igihe wosanga hariho n'iyindi ivuga ibitandukanye n'ibyo, cyane cyane ko ari ibijanye n'umutekano w'abenegihugu kuko niwo tuba dushira imbere kurusha ibindi byose. Ariko ikiboneka cyo nuko nyine ubutegetsi bufise intumbero yo gusambura umugambwe Seneri kuko baramaze igihe kitari gito babikora kandi ukabona ko bari kubishiramwo imbaraga zikomeye cyane. Ariko
urongoye umugambwe seneri mushingamateka agathon rwasa ndetse n'inyankamugayo zikunda uburundi zikaba ziriko zirategura ikintu gikomeye cyane kandi gishobora gusiga gizanye ingaruka zikomeye cyane mu gihugu, kuko baramaze kubona nyine ko batereranywe n'ubutegetsi kandi baramaze kubona ko ubutegetsi buriko bararondera kubasambura umugambwe, akaba ariyo mpamvu nabo bariko barategura ikintu gikomeye cyane kandi giteye ubwoba gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwa CNFD, kuko biraboneka neza ko ibintu biriko biraba bidashobora kwihanganirwa, kuko umugambwe seneri ni umugambwe wari usigaye ukundwa n'abarundi batari bake, akaba ariyo mpamvu nyine kwiyumvira kuwusambura bitakorohera ababishaka bose, akaba ariyo mpamvu agathon rwasa ndetse n'inyankamugayo zikunda igihugu ziriko zirategura ikintu gikomeye cyane. Tukaza kugaruka kuri ayo makuru mu makuru yacu, hanyuma wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.